aha mubona ni kuri kanga Bujumbura, ni kwikanga Bujumbura. Abantu bariko bashaka igitoro ako bari bafise kare kaheze, bari mu misika gatoro gatoya kaje. Aba buno buzima turimwo ndabure, buno buzima barundi turimwo, aba buno buzima turimwo, aba buno buzima amamoti biki umenga kiratewe. Aba ningene hasu uno mwanda gisagara cha Bujumbura muri abo mwanda ngene usa mu myaka 20 yose abadede bahari. Raba ngene hasa mu myaka 20 abadede bayoboye ngene hasa umwanda mu gisagara cha Bujumbura. Ntari wo mnyaye kwano abantu ari mu gisagara bino bize hasi, raba ngene bisa no mwanda ngene wuzu. Abarundi turagowe mugabo neva ngahaza avuga ngo mumusubire ruguru cyangwa akazavuga ngaho ngo ntigikenewe. Bune buzima abarundi bari muraba igihugu kimaze imyaka 20, ubu rero imyaka 6 byaramunaniye no gukemura. Ubu naho murabona yuko ngaha iyindi mwaramwongeye bagume hasuku, hagume hameze kunyene mwaraye mwongeye. muracakabona rabwo kwiruka ngene hasa n'ifurufumbi bano ngene biruka bashakisha gatoro, akabari bafise kare kagomba gaherera raba kakajagari ngakabate. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasiguye ko ufise amahera wese ngashobora kuza kagura igihugu cy'u Burundi. Akaba yaratangaje ko ngabagabo bose namwe bagore mwese ngo mushobora kugurwa ngo mukaba ngabo umuntu umwe. Nibugira ngo turiko turakubesha umbiriza amajambo yiwe yoba yarashikirije. None ofisi miliyoni 40 z'amadolari Uburundi bwo ntibobugura, nabonye abarundi bakunda amahera. Yogiye umwuka muhi miliyoni 200 utigenda wewe urashaka kuvugana n'umukuru w'igihugu mubwire ko bijya vuga rifo. Genda wewe nawe akiri miliyoni 500 uje kubwira umukuru w'igihugu ko bijya vuga ari nyoma. Genda nawe bose agacanya serikali n'ibinyoma. Barazobagura mwabagabo mwe ngaho muri ngaho. Barazobagura ko munyaye. Ebwe na jewe tuzohitamwe utangura gupfa. Mwabonye video twatanguje aya makuru nakamara maza gakomeye cyane, ndetse nakarorero abantu benshi n'ubundi bazi ko ibura ry'ibitoro ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko ku rundi ruhande riba uri mu gihugu cyo hanze ukaba harungikira umuntu uri mu Burundi amahera, ibintu birakomeye cyane kuko no kuyabona navyo bisaba imigwano. Umviriza uko byo bavyifashe. Kuvyuka isaha 8 z'ijoro kugira ngo uje gutondera udufaranga twawe muri Western Union. Mu Barundi rero abantu ntibatondeye ibitoro gusa, hari n'abandi bazinduka cyane gutondera udufaranga twabo baba barungikiwe muri Western Union. Amabanki rero akavuga ko atakira abantu barenga 25 ku munsi, naho nyene umwe nawe nashobora no kumurenza amadolari 200 gusa. Vuze ko niba urungikiye umuntu wawe ari mu gihugu cy'u Burundi amahera ashika nko ku 1000 c'amadolari azoja kuri banki imisi ishika kuri 5 kugira ngo ayo mahera yose ayabone, kandi ari mu bantu 25 ku munsi. Bakurungikiye yarenga rero banki cigusaba ko basubiramwo kugeza rero bakurungikiye ayatarenga amadolari 200 gusa. Ibi bintu nakamaramaza mu Burundi bwa Varisito Ndayishimiye. Ibintu vyifashe gutya mu gihe wewe atangaza ko ufise amahera wese ashobora kugura igihugu cy'u Burundi akagura n'abanyagihugu bacu. Nk'umukozi wa leta Varisito Ndayishimiye ku kwezi arahembwa hafi miliyoni 10. Buri munsi ahabwa miliyoni 3 zo gusuma, no kuvuga yarenga miliyoni 90 ku kwezi. Perezida Varisito Ndayishimiye ntari inzu, leta iramuha ibirimba bitari munsi ya 5 ashobora kubamwo ku buntu. Perezida Varisito Ndayishimiye ntariha uko yiyunguruza, leta imuha imodoka zirenga 20 ikamurihira ingendo zose akora haba mu gihugu canke hanze, imuhe na frais de mission n'amafaranga atari make akoresha mu ngendo zose akora. Leta ni nayo iriha ingendo z'umukenyezi wiwe n'abana biwe. Perezida Varisito Ndayishimiye naho avuga ivyo vyose yidogera abarundi ko ari intashima, ntariha amatara, amazi canke telefone, byose igihugu kirabiriha. Perezida Varisito Ndayishimiye ntariha amashuri y'abana, leta irabarihirira ivyo bakenera byose. Perezida Ndayishimiye ntariha impuzu yambara, leta irariha imyambaro yiwe yose, iby'umukenyezi byiwe n'iby'abana biwe. Perezida Ndayishimiye ntariha ibijanye no kwivuza, leta iramurihirira haba mu Burundi canke ikanabikorera
umukenyezi wiwe n'abana biwe. Ntiyava ku butegetsi kandi igihugu kizoguma kiriha ibibeshaho umuryango wiwe. Varisito Ndayishimiye hamwe n'umutambukanyi we n'abana biwe izomuvuza n'abiwe, izoriha amashure n'abana bazoba baciga, izomuhemba ku kwezi n'umushahara w'icegera c'umukuru w'igihugu, izoguma kandi murihira inzu abamwo nuko yiyunguruza. Varisito Ndayishimiye nk'umukozi wa leta, muvyibuke neza ni umukozi wa leta, wewe atangaza ko abakozi ba leta babayeho nabi cane kandi nawe akishiramwo, akaba atangaza ko amahera yose ahembwa ngo nawe ngatomutunga. Ku munsi mpuzamakungu wahariwe uburenganzira bw'abakozi ni kubwiwe yoba yarashikirije. Varisito Ndayishimiye rero mu kuba ivyo vyose bimukorerwa ndetse agahabwa ayo mahera yose, ivyo bintu vyose ngo birerekana ko adashima, ahubwo rero akagaruka akidodombera abanyagihugu abavuga ko bakwiye kurya ibikogoshi, ababwira ko ataco bamaze ngo bagende bironderere ng'ibitoro, bagende birondere n'ibindi bitandukanye ngo yoba ategerezwa kubaha. Ariko rero ngo ibi vyose birakomera cane kuko kudahana ari ikibazo. Varisito Ndayishimiye ngarakura abo bose yidodombera harimwo n'abategetsi, ariko ntabahane ngo nta nuko bagezwa n'imbere y'amasentare kugira ngo babazwe amabi bakoze, baguma bidegemvya. Rero bituma hari abandi babona ko kwiba amatungo ya leta ko ataco bitwaye, ko birukanwa bakajwa mu bindi bikorwa canke bakigira mu bucuruzi bwabo, bikaba bisabwa ko abakura agaca berekeza mu bucamanza no ku Musaga. Ivyo rero ngo ni ikibazo gikomeye cane. Kuri ca kibazo gikomeye cane c'abantu bariko bararungikirwa amahera mu Burundi, reka navyo tubibasigurire neza. Mu Burundi rero abantu ntibatondeye ibitoro gusa, twababwiye ko batondeye n'amadolari yabo baba barungikiwe kuri Western Union. Hari umunyagihugu umwe avuga agira ati hari ikibazo kiriko cibonekeza kandi cimonogoje mu bijanye no gutora amafaranga muri Western Union. Maze indwi ntonda ariko tugeze muri banki batubwira ko ku munsi batarenza kwakira abantu 200. Abo jewe uri muri Ecobank, ariko no mu zindi banki niko bimeze, ugize Imana bakwakira aho bakaca bakubwira ko udashobora kurenza amadolari 200 ku munsi. Bishitse rero bakaba bakurugikiye yarenza aya, uba ubwowe. Uwarungitse akaba ategerezwa gusubiramwo, bica bisaba ko arungika inshuro nyinshi, nawe ukaza uratonda imisi idasa. Turarushe nukuri nka twebwe tuba mu Burundi, ariko serugo ari hanze, kuriha inzu, kuriha amashuri y'abana vyatunaniye kubera kino kibazo. Ntituzi ikibazo aho kiri, batubwira ngo nta madolari ariho, ariko ntivyumvikana. Bigenda gute ngo idolari ribe ryakorotse ariko tukumva ngo ntaryo? Turasavye mu bivuge ko abategetsi bihanuriye badutunganiriza, ngo none si barakumva igihugu kirungikirwa amafaranga gikenye hama naco kikanka. Hari uwundi nawe yanditse ati turabonye ubutumwa bwanyu kuri Facebook muvuga batondeye igitoro, nca numva no basangiza nanje video nafashe uyu munsi nk'iza 10 z'ubuca kuri ambutiyage iri mu mabanki yo mu biro vya Western Union. Jewe navyutse isaha 10 z'ubuca kugira ndabe ko notonda kare kumburenze gushikirwa ndo agafaranga bandugikire kuri Western Union, ariko nasanze bantanze kera. Kugira uronke amafaranga kuri Western Union rero vyuka n'imiburi isaha 8 z'ijoro cyangwa 2h du matin. No kuvuga ko ayo masaha abantu barenga 300 bari batonze kuri BCB. Aho rero kuri BCB gusa no ku zindi banki nazo bari bamaze kuhashika, aho naho niboneye. Rero ambutiyage si amabisi gusa n'amabanki nk'aya masaha izuba rirashe umurundi ateramiye ivyo atari buronke. Iyo video rero tubahaye no kuri BCB hepfo twariko twiyandikisha, murabona ko butari bwace. Kuri Ecobank rero ntibarenza abantu 25 baha amafaranga. KCB nayo nakamara amazi, udafise konti y'idolari ntiwirirwa urajayo. Abo yafise rero bakura amafaranga kuri Western Union bakayashira kuri konti yawe y'idolari, ariko ntayo baguha. Umunsi wose rero nta numwe bahaye idolari, kubiyandikishije baca batubwira ko atamadolari bafise. None ibi bintu vyo bari ibiki? Umushikiranganje ajejwe ubutunzi Arendi Kumana n'umukora BRB ngo barakwiye gutanga umuco kugira ngo ico kibazo kifatigwe ingingo.
bavuga rero ngo ikibazo c'igitoro no kubura uko biyunguruza Ndayishimiye ngo arafitiye inyishu ziriya potiyaje mbona mu gisagara ry'amiduga inywa amazi. Umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'igihugu yari yiyemereye ku munsi w'abakozi ko atanyisha afise ku kibazo c'ikena ry'amafaranga mvamakungu yotuma haboneka igitoro vuba. Abasaba abafise inyishu ko bomwandikira inyishu za Ndayishimiye ku kibazo c'igitoro kuva muri 2020. Nawe wumvirize neza uko vyoba vyifashe muri Nyandagaro 2022. Igitoro naracifatiye mu ntoke ntigisubira kubura. Ico gihe rero akaba yavuga ko abatumye kibura ari akagwi k'abategetsi bashaka kumutembagaza ku mutwe wabo. Yavuga General Alain Guillaume Bunyoni ico gihe yari umushikiranganje wa mbere. Kwigenekezo ya 31 mu kwezi kwa gatatu 2023 igitoro ntikiri harya genda mu gitore. Aho rero yariko yishura ubumenyesha makuru Jerome Niyonzima wa radio televiziyo Isanganiro. Ndayishimiye akaba yaremeje ko ata gitoro kibuze kanavuga ko kiri mu bwato i Dar es Salaam. Rero byakurikiye Perezida Ndayishimiye yaremeje ko menye iyo bakura igitoro bazaja kukigurira muri Bahrain. Yabandanije kwemeza ko ubwato bukizanye buriko buraza ko kitazigera gusubira inyuma. Mu ntango za 2024 Ndayishimiye yemeje ko muri Munyonyo 2023 hinjiye mu Burundi igitoro c'amezi 4. None ko abantu bakenyegeje mu ngo zabo. Yahavuye yemeza ko Sopebu ifise uruhara mu ikena ry'igitoro kandi yashizeho ico bita marché parallèle y'igitoro kikaca kinyegezwa. Ndayishimiye yaranavuze ko ari mu ngwano ko abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 aribo banyegeza igitoro. Mu kwezi kwa gatandatu 2024 iki citwa ikigeragezo kigiye guhera twarabonye cabiteye. Hariho umutegetsi yabujije ko ubwato buva ku Dar es Salaam ngo hagere habe kudeta. Niko Varisito Ndayishimiye perezida w'igihugu c'u Burundi yatangarije abene gihugu. Muri Ruheshi 2024 mu masengesho abereye i Nyabihanga Perezida Ndayishimiye yatangaje ko hariho umutegetsi yatumye igitoro kitaboneka ko ariwe yanditse ikete ngo ntigipakurwe i Dar es Salaam ngo mu Burundi hagera habe kudeta. Yavuga ko ikibazo c'igitoro kitagisubira kubaho kubera imaze kumenya ko aho byahora bipfira agiye kuyifatira mu ntoke. Ntiyigeze aravuga uwo mutegetsi yabujije igitoro kuboneka. 2025 Varisito Ndayishimiye yahanuye CNDD-FDD guhagarika kugura ibiduga bizimvye kugira amafaranga bakoresha mu kugura igitoro. Muri Rusama 2026 Ndayishimiye asaba abarundi kumushimira ko ari igitoro na gikeya ngo bazi iyo yokura amafaranga yo kugura igitoro bamwandikire. None dufata iki tureke iki? Bamwe bati n'ubujanja bwa Varisito Ndayishimiye kandi bwamaho. Perezida Ndayishimiye rero murumviriza ayo majambo yose yagiye aratangaza. Ivyo vyose rero bikaba bibandanya kuja mu bene gihugu mu matwi yabo bakabyumva nk'aho ari ibintu bitumvikana. Rero nibirabandanya gukomera cane. Ndayishimiye rero yashimiye umukozi wa mbere afise umwete mu Burundi umukenyezi wa Angelina Ndayishimiye anamwita Uburundi. Hari kwigenekezo rya mbere kuri stade Ngoma Gitega aho hariko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu hari uburenganzira bw'abakozi. Perezida Ndayishimiye rero yarahaye gushimwa abagabo 4 n'umukenyezi umwe babaye abakozi ba mbere n'akarero mu ntara zitanu zigize Burundi. Mu kurangiza yaca agashima umukozi wa mbere arusha umwete abandi bose mu Burundi. Avuga ko ari umukenyezi wa Angelina Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye rero yamuhaye urupapuro rw'iteka ndetse namuhana ambulance be n'ibindi ibihembo. Hari haciye amezi 2 gusa Ndayishimiye yahawe akandi gashimwe k'umukenyezi w'akarero mu Burundi bwose hari kwigenekezo ry'8 kwezi kwa gatatu ku munsi mpuzamakungu hari uburenganzira bw'abakenyezi. Kwigenekezo rya mbere mu kwezi kw'indwi Perezida Ndayishimiye hari mu mwaka 2023 Perezida Ndayishimiye yari yahaye Angelina Ndayishimiye umudari w'iteka wa mbere uhambaye bita Grand Cordon. Kugeza ubu umudari ukaba umaze guhabwa Angelina Ndayishimiye wenyene ku ntwaro ya Ndayishimiye bena General Alain Guillaume Bunyoni hamwe n'umuhisi na Adolphe Nshimirimana bawurunze ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza. Perezida Ndayishimiye nagiriye ko yatangaza ko Angelina Ndayishimiye ari ina Burundi ico gihe, ariko noneho nyamwisi na Burundi yamwise Uburundi. Naho Perezida Ndayishimiye atiyambitse umudari cyangwa ngo yihagashimwe yaratangaje ko Burundi bwatanguye kubakwa muri 2020 aje ku butegetsi. Yanavuze ko nawe nyene ubwiye wari umukozi adasanzwe mbere ngo n'umugambwe we harutse kuvyemeza mu kubwira umukandida wabo mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2027. Ibintu rero birabandanya gukomera cyane ibintu
si vyiza cane mu gihugu c'u Burundi. Ngo leta iguhemvye ibihumbi 300 ugaca upanga inzu ibihumbi 250, aho uvuga ko wahembwe. Felicito Ndayishimiye mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Yaga kw'igenekerezo rya 18 ukwezi kwa kane. Ivyo nivyo bibazo bikwiye kwigwa ku munsi mpuzamakungu hariwe abakozi, nk'uko bamwe bagera bitanga ko intererano. Burundi rero uyu munsi bawugize wa defile y'abakozi bagenda kwiyereka bakuru bakerekana ivyo bakora, mu nyuma rero ngaho bishoboka abakozi bagasangira agacupa. Ngo ni umunsi wo kwibuka intambara abakozi bagwanye mu isi nzima baharanira uburenganzira bwabo, bamwe bakahasiga ubuzima. Uno munsi kandi wo kuraba ko abakozi bageze uno munsi n'ivyo bakwiriye guharanira. Abakozi rero akaba aberwa n'impembo, niko basokuru bavuga. Ngo none tugezeho umukuru w'igihugu nyene abwiwe yigamba akahembwa ubusa. Abakozi ba leta ngo ntibaje kurondera ibindi bakora kubera umushahara aba hari ubusa. Ubundi umushahara ngo wategezwa gufatira kukubwira ubuzima busimvye, maze ugafasha umukozi kuriha aho aba, kuriha ko yiyunguruza, kuriha ibyo gufungura no kubeshaho umuryango, kuriha ibyo kugura ivyankenerwa na misi yose, kuriha ibyo kwivuza, kuriha ibyo gutegekanya akazoza. Hakibazwa rero imvo ituma perezida wahabwa umushahara ukwiye, agahabwa ibirimba, akanarihira n'ibimwunguruza, agasumisha miliyoni 3 ku munsi, akarihirwa ibijanye no kubaho kwiwe n'abiwe, ariko we agatahura ko abandi bakozi akwiye kubahemba ubusa. Iki ni ikibazo gikomeye cane. Mbega uyu munsi abakozi ba leta barashobora guharanira uburenganzira bwabo bwo kuronka umushahara ukwiye? Umusirikare n'umupolisi bobo ari gute? Bigenga rero batari bake naho nyene nuko ni benshi rero bahembwa ubusa abo bakoresha. Hari n'abakora ubuzi bwo kurarira canke vigile, hari n'abakora mu maresitora, hari abakoresha batubaha umukozi kugeza aho usanga bamufasha nk'umuja wabo. Ikitavuzwe co ni ikibazo cananiranye c'abakozi bo mu nzu. Ubwo koko uyu munsi urafise insiguro mu Burundi. Kw'igenekezo rya mbere ukwezi kwa gatanu 2026 twobaho twibuka abakuru b'amasendika bamaze kwicwa bazira kurwanira uburenganzira bw'abakozi. Muribuke rero nabo ko nabo bari mu makuru y'amasendika nabo batangaje ko ivy'umukozi yagenerwa mu gihugu c'u Burundi bidakwiye n'ubuzima buzimvye buriho ubu. Akamaramaza rero kabandanya kwisubiriza irya nino mu gihugu c'u Burundi. Reka rero mu guheraheza turabire hamwe n'ibindi bitandukanye. Ikinyamakuru SOS Media Burundi gishikiriza inkuru z'umutekano n'agateka kazina muntu hamwe na politike, bivuga ko mu rugombo ubwo imiryango myinshi itishoboye ikidoga rero ku makosa mu gutanga amatongo yo kubakamo. Abanyagihugu bo muri zone Rugombo muri komine Cibitoke intara ya Bujumbura mu Burengero bayamiriza utunenge twikeka ko twabaye mu gikorwa co gusasuma no gutanga amatongo yo kubaka yagenewe abatishoboye cane cane imiryango y'abatwa. Kubw'intare rero nyinshi zegeranijwe, abanyene imwe mu miryango ivuga ko ico gikorwa coba caranzwe no gukumira akamwana wa mama mu kwandikisha abantu rero babonwa ko batari bakwiye kuja ku ntonde z'abaronzwe ayo matongo. Rimwe na rimwe hakaba haratanzwe n'ibiturire canke bivuye ku bucuti mu vya politike. Amakuru avaho nyene akavuga ko ugaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD Mbonimpa rwoba rwaragize uruhara muri ico gikorwa. Rero bikaba vyaratumye bamwe mu banyagihugu bavyamiriza, rero vyagiye kurenga inkombe. Haraheze n'imisi mike nyuma yaho imiryango imwe ikuriwe ku ntonde z'abaronzwe ayo matongo. Rero vyatumye haba imishamirano aho nyene, aho bamwe mu banyagihugu bagaragaje akababaro kabo. Mbere biro vya zone Rugombo bakaba basaba gusubizwa mu ntonde z'abagenewe gufashwa. Ipolisi rero cavuye gishika kugira kigarukane ituze. Ku bijanye n'ivyo rero ubuyobozi mu ntwaro bugahakana ko harimwo imvo za politike. N'umukuru wa zone Rugombo Selemani Sibomana akavuga ko atari uruhare rwa politike rwagizwe muri ico gikorwa, kongera kuko bishoboka ko abanyagihugu batatahuye neza intumbero y'ico gikorwa kari yo kumenya no gufasha abatishoboye. Abatwa rero n'ubwoko bw'abasangwabutaka bakumirwa mu Burundi kandi basanzwe bari mu bantu bahanganye n'ingorane z'ubukene, kubuta amatongo rero no gutiga. SOS Media Burundi ikaba imenyesha ko imiryango myinshi y'abatwa bayeho mu bukene bukabije. Abana baraheba ishure, abakenyezi bagahitamwo gukora ubuzi buto buto cane. Nubwo hari urugero baserukirwamwo mu nzego, abenshi bakabona ko inyungu zabo zidahagararirwa
ikomerwa ryabo mu kibano no mu by'ubutunzi bikaba bigiteye umwitwarariko mwinshi. Mu guheraheza rero aya makuru yacu reka tubakengurukire cyane kandi tuzabe kugira ntimucikwe n'ibindi byinshi tugenda tubashikiriza mwanya n'umwanya rero turabasubira kubashikiriza amakuru nk'uko mubandanya mubironka kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza umwanya n'umwanya. Tubakengurukire cyane ko mwabanye natwe, Imana ibaheze.